Mwese bariko murakurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Turi muri ca biganiro Bibiliya ivuga iki, hanyuma tugeze ku bitabo, ku mugwi w'ibitabo vya nyuma vyavugishwa n'Imana. Ni umugwi wa nyuma w'ibitabo vyiswe ibitabo vyavugishwa n'Imana bato bato 12, ibitabo 12 nyene nivyo bisigaye muri kino gihe ca nyuma c'isezerano rya kera. Twarahejeje ibitabo 4 b'ibitabo vyavugishwa n'Imana, aho twabonye ko aravugishwa n'Imana bakuru ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiyeli na Daniyeli. Turabonye ingene bari bafise ubutumwa, ibitabo vyagutse, ubutumwa bujejwe amahanga menshi, amahanga yose. Hanyuma ibi 12 bisigaye abavugishwa n'Imana bari bafise ubutumwa buri mu bitabo bigufi, hari nabo wasanga bafise igabane kimwe, nico gituma babise abavugishwa batoya. Hoseya rero yahawe akarorero katoroshe namba. Usomye igabane ca mbere ushobora igabane ca gatatu, ubona Hoseya Imana imubwiye ngo agende arongore umugore w'umara yitwa Gomeri, amubere umwizigirwa, amukunde, abane nawe, mugabo uyo mugore w'umaraya azoguma ari umunyangeso mbi. Rimwe azoza aramuta, amusige wenyene, hanyuma Imana imubwira iti genda usubire umurondere, genda usubire umukunde. Naho rero navuze ko usonye ibigabane bitatu vya mbere ubona inkuru iteye ubwoba, inkuru itamenyerewe. Hanyuma Hoseya arumva neza ko ari Imana ivuganye nawe, hanyuma agenda bikora uko nyene. Ararongora umugore w'umara yitwa Gomeri, baravyarana abana 3, abo bana bita amazina agaragaza ko Imana yakunze Abisirayeli mugabo bagunye bayiheba. Hanyuma mugabo aha ivyiyumviro bibiri bikomeye umuntu yokurango muri ivyo bigabane bitangura, n'ingene Imana yagaragaje urukundo yakunze Abisirayeli, iguma ibakunda nubwo bobo bari barigararije. Mu by'ukuri ico gihe reka umuntu asome amajambo amwe yerekana ngene bobo Abisirayeli bibona, mugabo nabo ngene Imana yababona. Abisirayeli bo bibona ko ari abantu bateye imbere, ko ari abantu batunze. Usomye Hoseya 12:8 niho ubona ngene Abisirayeli bibona, kuko burya uko twibona siko Imana tubona. Bavuga ngo Efurayimu, no kuvuga irindi zina rya Isirayeli, aravuga ati nukuri ndumukire, nironkeye ubutunzi, mu vyavuye mu bikorwa vyanje, ntibazombona ko ikibi na kimwe co kwitwa icaha. Uku niko Isirayeli yidondora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Mugabo mu vy'ukuri Imana imuravye siko yayibona. Reka dusome 11:12 wumve ngene nawe Imana imubona Isirayeli. Efurayimu ankikije ibinyoma, n'ab'inzu ya Isirayeli bankikije ubugunge, ariko Yuda we aracagendana n'Imana, aracari umwizigirwa kuwera. Mu by'ukuri ngaha nubwo ntabanje kubidondora cyane, Abisirayeli harageze igihe baricamo kubiri, imiryango 10 mu buraruko, imiryango 2 mu manuko. Ni imiryango rero 10 yari yaragararije Imana muri imyaka y'amajana kuduga. Ni imiryango Imana ikwiregeranya nabo Bayuda, imiryango 2 mu manuko bo bari bubaha Imana, bo bari bakigorokera Imana. Rero Imana ivuga iti aba Abisirayeli, iyi miryango 10 yo mu buraruko yarampemukiye. Naha rero Imana ibadondora uko. Hanyuma hari n'ahandi ndwi umurongo wa 11 ngene Imana ibageranye, Imana ibabona. Havuga ngo Efurayimu ni nk'inuma y'ikizeze itagira ubwenge, batakambira Egiputa bakaja no muri Ashuri. Ni kuvuga ngo Imana iriko irabitegereza Abisirayeli bo mu buraruko, yavuga ati ni nk'ibizeze, ni nk'inuma y'ikizeze itagira ubwenge. Kubera iki? Kubera ngo bagenda gutakambira Egiputa na Ashuri. Iyo vyari ibihugu bikomakomeye, iyo vyari ibihugu bitubaha Imana, mugabo bifise inkomezi mu bijanye n'abasirikare bari bafise. Byari ibihugu binyiganyiza isi. Rero Abisirayeli bo mu buraruko nibo bahanga amaso, nibo birukira. Imana rero ishivuga iti Abisirayeli bameze nk'ibizeze, nk'inuma z'ibizeze.
rero ubutumwa rero Imana yarungikanye Hoseya kuri abo ba Bisirayeli umuraruko bwavuga gute? Umuntu yobupfunyapfunya muri iki kigabane ca Hoseya 4 kuva ku murongo wa 1 gushika murongo wa 3 havuga ngo nimumve ijambo ry'Uhoraho yemwe Bisirayeli, erega Uhoraho afitaniye imburano na bene igihugu, kuko atakuyoboka kuri mu gihugu canke imbabazi canke kumenya Imana, nta kindi kiriho atari ukurahira, ukubesha, ukwiba, ukwica, ugusambana, kumena inzu n'amaraso ahogwa yandi. Nico gituma igihugu kirira, abakirimwo hamwe n'ibikoko vyo mw'ishamba n'ibisiga vyo mu kirere bikananuka, mbere n'amafi yo mu kiyaga agakamangana. Imana itabare. No kuvuga ico gihe Abisirayeli bari bakoze ivyaha gushika naho nibidukikije bihura n'ivyago, gushika naho igihugu kigira ingorane hikarira. Hanyuma yadondoye ivyaha vyakorwa ico gihe: kubesha, kurahira nabi, kwica, ubusambanyi, gusesa amaraso n'ibindi. Tumvikana ko by'ukuri abo bantu bari bagararije Imana cane. Hanyuma nico gituma Hoseya Imana yamuhagurukije iravuga iti, aba bantu nivyo narabihangani, aba bantu nivyo nta gihano nabazaniye, mugabo baragejeje kure, bararengeje urugero mu kungarariza. Rero tuko turasoma y'amajambo, umuntu akomeze yiyumvira ati, mbega aya majambo yabwiwe Abisirayeli je hariko arambarira iki? Kigihe hari mu myaka y'amajana 750 gushika mu mwaka w'amajana 710, Abisirayeli ico gihe nta hanga ryari bwaze ribatere ngo ribajane kunyagano. Mugabo mu mwaka w'amajana 722 abashuri bahavuye bahaguruka barabatera, hanyuma barabajana nk'inyagano, barabacinyiza. Kubera ububwishwa bwa Hoseya, Abisirayeli ntibabushize mu ngiro, ntibabuhaye agaciro. Mugabo bya bigabane bitatu nasoma twatangurirako vyerekana ko Imana yari yarabihinganiye, Imana yari yaberetse urukundo, Imana yari yaragerageje kubereka ko ibitwararise, hanyuma ica ibishira muri aho karorero k'umugabo akunda umugore, mugabo uyo mugore akaguma amuvanga, haguma amuhemukira. Hoseya rero ivyo yarabibayeho imyaka kanaka, aho yavyaye abana 3, mugabo umugore wiwe aguma amuhemukira. Hanyuma Imana ikivuga iti, uko nyene wakunze uwo mugore aguma aguhemukira, uko nyene wumva bibabaza, niko nanje Abisirayeli bambabaje. N'uyu munsi rero umuntu agendera mu vyaha amenye ko vy'ukuri bibabaza Imana cane. Kurya umugabo ababazwa n'igihe umugore wiwe afise ingeso mbi, niko Imana ibabazwa n'abantu bayo, kubera Imana itugereranya nuko turi abakunzi bayo. Kurya hari igicapu c'umugabo n'umugore, kurya Kristo yakunze ishengero akagita umugeni wiwe, ubwo rukundo nigwo Imana igomba ko tugumana. Iyo rero habaye guhemukiranira, niho Imana icibabara cane, nkuko tuyibona vyari vyabaye muri kino gihe c'Abisirayeli. Hanyuma rero ubutumwa bw'Abisirayeli, ubutumwa Imana yarungika ku Bisirayeli, ubutumwa Imana yarungikana abavugishwa n'Imana, bwari bufise impande zibiri. Uruhande rumwe rwari ukwerekana ko Imana igomba itange igihano, kandi Imana yaratanze ibihano kubera abantu batayumvira. Mugabo urundi ruhande rwari kuvuga ati, nimwihane kugira ngo mungaruke ko, hanyuma ndabazanira ivyiza. Rero haba hariho ubutumwa bw'igihano, mugabo kandi haba hariho ubutumwa bw'ivyizigiro. Reka rero turabe ubutumwa bw'igihano ngene bwari bumeze. Usomye Hoseya 9 umurongo wa 17 havuga ngo, Imana yanje izobata kure, kuko batanyumviye, kandi bazoba inyererezi mu mahanga. Ni ijambo riteye ubwoba, ni ijambo ribabaje, aho Imana ivuze iti, mwa Bisirayeli kubera mwambabaje nzobata kure mu binyererezi. Nuko bimeze iyo abantu bagumye bagarariza Imana, y'abantu bagumye batumvira imburi y'Imana, haragera igihano hikaza, kandi hikaza kibabaje cyane, kikaza kibabaje gose.
nibaza ko abarundi bagenzi banje babizi ibihe Uburundi bwaciyemo, igihe cose abantu bagarariza Imana, igihe cose intwaro zitafata neza abo zijejwe, ingene hagera igihe hakaba abantu gusubiranamwo, ugasanga abantu barasanzaye, barahunze n'ibindi. Byaba bivuye ku bantu batariko bararongora neza igihugu, byaba bivuye ku vyaha biriko birakwerekera mu gihugu, ugasanga abantu ntibariko barubaha Imana, abantu ntibariko barakora ico bajejwe neza. Rero n'abisirayeli vyarabashikiye, barasanzara, barayerera kubera kutubaha Imana. Rero iri jambo, iyi mburi Imana yahaye abisirayeli yahavuye ishika, nkuko nabibabwiye. Hoseya Imana imuhagurutsa mu mwaka w'amajana 250, mugabo mu mwaka w'amajana 222 Hoseya akiriho, Imana yahavuye irungika igihugu ca Ashuri kiratera abisirayeli, umuryango wo mu buraruko kirabambukana nk'inyagano. Ibi rero Hoseya yavugishijwe byarashitse. Iri jambo ryo kugabana h'icene mu murongo wa 17, aho Hoseya avuga ngo Imana yanje izobata kure kuko batanyumviye, kandi bazobinyereza mu mahanga, byarabaye ku Bisirayeli. Hanyuma mugabo ubutumwa Imana yari ifitiye abisirayeli ntibwari ubwo bwonyene gusa. Usomye 14 umurongo wa 4 hari ubutumwa bw'izizigiro, ingene Imana igomba ko abantu bihana kugira ngo bayigarukeko. Havuga ngo 14 umurongo wa 4, nzoharira ugusubira inyuma kwabo, nzobakunda urukundo rutagira akagero, kuko ishavu ryanje risubiye inyuma ribavuyeko. Uru n'urukundo Imana yerekanye, ubu n'ubutumwa Imana yerekanye kwizobaharira abisirayeli. Burya nubwo hageze igihe bagasanzara, nubwo hageze igihe n'abayuda bagatwarwa nk'inyagano i Babuloni, harageze igihe Imana irabagarukana. Ibi tubibona neza mu mwaka wa 539, igihe umwami Kuro atanze itangazo akavuga ngo abayuda nimusubire Yerusalemu mwubake igihugu canyu. Ryari itangazo ridasanzwe ry'ivyizigiro ko Imana abantu yasanzaje yongeye kubaha ubutumwa bwiza bw'uko busubira kwegerana, gusubira kubaka igihugu cabo. Ni ubutumwa bw'ivyizigiro, ni ubutumwa budasanzwe ko umuntu naho aba yaragiye kure y'Imana, igihe cose ayigarutseko, igihe cose ayambaje, Imana iramugarukako, Imana iramugirira neza, hanyuma igasubira kubaka ubuzima bwiwe. Hanyuma ubwo butumwa kandi ni ubutumwa bujanye n'igihugu, igihe igihugu kigarutse ku Mana kikayambaza, igihe igihugu gisubije ibintu ku rutonde, abana igihugu barasubira bakegerana, bakizigiranira, hanyuma bakubaka igihugu cabo nkuko vyabaye ku Bisirayeli. Rero iki gitabo ca Hoseya nubwo gitangurana inkuru iteye ubwoba yerekana ngene Imana idukunda nubwo tuyihemukira, hasozera Imana yerekana ko nubwo ibihano bizotangwa hazosubira kugaruka ibihe vy'ivyizigiro, ibihe vy'impemburo. Rero nyigisho nkuru iri muri kino gitabo ca Hoseya, nyigisho ya mbere igaragara n'urukundo rw'Imana. Imana idukunda tutabibereye, Imana idukunda kandi natwe turabagararije tuyihemukira. Muhirimvyi wacu hano mu gihugu cy'u Burundi, mukozi w'Imana Apollinaire, hari indirimbo yaririmbye ivuga ngo yarankunze ntabibereye, nari uwo gupfa rubi. Mu by'ukuri iyo ndirimbo irajanye n'aya majambo yo muri Hoseya. Imana yaradukunze tutabibereye, nkuko Hoseya yakunze Gomeri umugore wiwe, nubwo umugore yamuvanga, nubwo umugore yagenda amuhemukira. Rero nuko Imana yadukunze. Mugabo Imana yahavuye ibahana kubera Imana ntiyoguma igaragaza urukundo ku muntu w'ikigaba. Aho rero niho abantu bakwiye kwiyubara cyane. Ntibave bibaza ngo Imana izoguma ibereka urukundo ibihe byose. Mu gihe umuntu Imana imweretse urukundo ibigomba ko ayigarukako. Nkuko abisirayeli Imana yariko irababwira ubutumwa bwo kuyigarukako, kwiri kwirabakunda mugabo nabo batariko barayumvira. Hanyuma iyo rero ni inyigisho ya mbere ikomeye, ingene Imana idukunda tutabibereye. Inyigisho igira kabiri ndayibona muri Hoseya, ingene Imana imubari ikintu kitoroshe, ikintu kiri mu bumaramare, ikintu kirimwo gutetegwa,
agende akunde umugore adakunditse, agende akunde umugore mu kibano bose batunga urutoki, agende akunde umumaraya kandi atabihevye akibigenderamwo, agende akunde umuntu adakunditse. Rero Hoseya byamusabye kumvira Imana, Hoseya byamusabye umutima wo kubaha Imana cane. Rero naha biragaragara ko abantu bubaha Imana bakwiye kuyubaha cane, naho yo bibasavye ikintu kimaramaje, naho yo bibasavye ikintu kigoye, kubera gukunda Imana, kubera kubaha Imana ntivyoroshe, mugabo kubw'ubuntu bw'Imana, Imana irashoboza abantu bayo. Iyo ni inyigisho gira kabiri. Hanyuma mu by'ukuri muri kino gihe umuntu yohabwa akarorero nkako vyotera kuzazanirwa cane, kubera biraboneka ko muri ico gihe Hoseya yariko agasembwa, yariko agasembwa ko umugore wiwe, kandi jambo ry'Imana rivuga ko abantu b'Imana bakwiye kuba abantu batagira agasembwa. Mugabo kubera karakarero mfasha nyigisho, ivyo vyari ibintu vy'imboneka rimwe, sakarero umuntu yokurikiza ngo aca avuga ati uyu munsi rero ndashobora umuntu ariko ararondera wo bubakanye arashobora kuhitana wari wese umunyangeso mbi ngo na Hoseya yarabikoze. Oyaye, umuntu ariko ararondera wo bubakanye ntiyo uwo bazokubakana ntiyo rondera akarorero ngaha muri Hoseya, kubera Hoseya ariko aratanga akarorero k'ingene Abisirayeli basubiye inyuma, k'ingene Imana iguma ibakunda kandi barasubiye inyuma. Mugabo akarorero ngaha tubonamwo n'akarorero k'urukundo Imana igaragaza ku bantu basubiye inyuma, ku bantu bayihemukira. Hanyuma kindi tubonamo ngaha gikomeye cyane ni urukundo rw'Imana, ingene nubwo abantu, nubwo Imana yahavuye ibahana, hariho ubutumwa ko izosubira ikabaharira, izosubira ikabegeranya, kandi twabonye ko muri kahise k'Abisirayeli Imana yahavuye ibegeranya, Imana yahavuye ibagarukana. Rero nkuko tumenyeye muri kino kiganiro cacu, turabona inyigisho zitandukanye ziri mu butumwa mu gitabo kanaka, mugabo kandi turibaza n'utubazo tumwe tumwe. Mbega uyu munsi akabazo ngomba twibaze, hanyuma tuje turondera inyishu yako. Mbega uyu munsi umusore yovuga ati jewe nakunze umukobwa w'umunyangeso mbi kandi ntaco kazima namwikundiye kubera na Hoseya yarongoye Gomeri. Mbega uyu musore yoza hagwiruko, mbega wo mwishura gute? Uko yobakubwira ati nisunze ijambo ry'Imana. Kino cambere umuntu ngaha yotahuramwo nuko iki gikorwa Imana yasavye Hoseya ko akora si gikorwa cagiye gisubirwamwo, si gikorwa umuntu yovuga ati ni cizegwa canke nakarero umuntu yogenda arasubiramo. Oyaye, cari karakarorero gatangaje, karakarorero gakomeye cane Imana iri kwerekana ingene yakunze Abisirayeli nabo batayikunze. Rero uyu munsi umuntu ariko ararondera wo bubakana, Imana ntikuramuhamagarira kutanga uburorero bw'ingene abantu bahemukiranira. Oyaye, kubera burya Hoseya yararushe. Hoseya uyu mugore yaramuhemukira akagana mu bandi bagabo, hanyuma Hoseya Imana ikamubwira ati genda umurondere, genda umuhi ingabire, hanyuma umugarukane. Imana ariko irerekana akarorero ingene iguma ikunda Abisirayeli, iguma ibitwararika nubwo batayitwararika. Rero saha umuntu yoza kuronderera akarorero kukurondera uwo muzokubakana. Uyu muntu uwo mwishura mu buryo bwiyoroheje, ukamwereka ko urukundo hagati y'abubakanye ari ingingo umuntu afata asunitswe n'urukundo, mugabo kandi ari ugakurikiza ukaraba mbega uyu muntu turahuje ivyizegwa, mbega uwo muntu arubaha Imana, kubera Bibiliya iravuga mu gitabo c'Abikorinto ngo umuco n'umwiza ntaho bihurira. Rero muri ico gihe usanze uyo muntu umukunze, mugabo ugasanga ivyizegwa, ngeso birahushanye gose, ni uburenganzira bwawe uguhagarika ubwo rugendo uguhitamwo muzokubakana wari watanguye, kubera ni ingingo hitamwo, kandi muramutse musezeranye imbere y'imiryango, imbere y'igihugu, imbere y'ishengero, imbere y'Imana, ubundi n'ingingo
izohagarikwa ari uko urupfu rubatandukanije, kuko niko birivuga ngo muzobana, kandi n'isezerano niko rivuga ngo muzobana gushika urupfu rubatandukanije. Rero aho kabazo niko natoyemwo muri kino gisomwa. Umuntu ntiyo gusoma ngo acavuga ati ndabonye rero ko umuntu ashobora kubana n'uwo ari we wese, kubera na Hoseya yarabanye n'umugore yaguma amuvanga. Mugabo ni igitabo kandi kitwereka ngene by'ukuri abubakanye bahamagariwe kwihangana. Ego umuntu yaramaze kubakana n'umuntu, Imana iramusaba kwihangana nubwo bitoroshe mu gihe haba hamaze kwinjiramo iyi ngeso mbi, haba hamaze kwinjiramo iyi ngeso y'ubusambanyi. By'ukuri ni ikintu kiremereye cyane, ikintu kigoye cyane, kuko na Yesu haragihe yigize kubwira abigisha biwe, arabwira ati ibyo bintu byo kwahukana, ibyo bintu byo abantu bashobora gutandukana bitahurika honyine igihe ari iyo icacu ubusambanyi camaze kwiganza, iyo hariho ukuhemukanira, niho ico cyo gutandukana gishoboka. Hoseya Imana yamurungikanye bwari ubutumwa bw'urukundo, bwari ubutumwa buvuga ati Bisirayeli, ni murabe ngene nabakunze nk'uko Hoseya yakunze ubutakunzwe. Rero ubwo niko rukundo Imana yadukunze, natwe tutari tubibereye, kandi Imana ikora duhamagarira kwikubita agashi kugira ngo ntitugume tugendera mu ngeso mbi nk'uko Abisirayeli bageneye mu ngeso mbi. Rero ubutumwa Imana yarungikanye Hoseya nibwo n'uyu munsi Imana iri kwiravuga. Reka nsubiremo ya majambo Hoseya yarungikanwa, mvuga ko ariyo majambo y'uyu munsi Imana iri kwirungikana abantu bayo, kubera ivyaha ico gihe vyakogwa n'uyu munsi biko birakogwa. Bivuze ngo nimwumve ijambo ry'Uhoraho yemwe Bisirayeli, erega Uhoraho afitaniye imburano na bene igihugu, kuko atakuyubaha kukiri mu gihugu, canke imbabazi, canke kumenya Imana. Nta kindi kikiriho atari ukurahira, ukubesha, ukwiba, ukwica, ugusambana, kumena inzu n'amaraso ahogwa yandi. Nico gituma igihugu kirira, abakirimwo hamwe n'ibikoko byo mw'ishamba n'ibisiga byo mu kirere bikananuka, mbere n'amafi yo mu kiyaga akakamangana. Nigitangaza iyo ubonye mu gihugu hariho ibyago byinshi, iyo ubonye mu gihugu hari impanuka nyinshi nk'uko tuko turayibona ngaha mu Bisirayeli, ngo nico gituma igihugu kirira. Iyo ubonye hari ibyago bitandukanye, umenye ko Imana iba yababaye, umenye ko Imana ibiri kuravugira abantu ati nimundondere, nimungarukeko, nimwihana ivyaha, kugira ngo igihugu kibone kuronka impore. Rero nigitangaza, Imana ntigomba gusa ko abantu baba incabwenge mu gutegura imigambi guteza imbere igihugu, muga Imana iragomba kandi ko n'ingeso zabo zigororokera Imana. Imana iragomba ko n'ingeso zabo abantu bagira ingeso nziza, bakubaha Imana, mugabo kandi bakubahana hagati yabo. Ni mu gihe rero izo bintu bibiri bikozwe neza, igihugu gishobora gutera imbere. Abantu nivyo bagira umwete wo guteza imbere igihugu cabo, biga imigambi guteza imbere igihugu, ni vyiza, mugabo abantu barahamagariwe kubaha Imana, abantu murahamagariwe kugororokera Imana, abantu murahamagariwe no gukunda abantu, kubera ibi vyaha biriko biravugwa vy'ukurahira nabi, vy'ukubesha, vy'ukwiba, vy'ukwica, bijanye n'imigenderanire hagati y'umuntu n'uyundi. Rero tubonye ngo ingaruka y'ivyo, mu gihe abantu bagumye bagaragariza Imana, mu gihe abantu bagumye mu nzankano, haragera igihe ivyago bikaza no kubidukikije, n'ibikoko byo mw'ishamba ngo bikarira, hamwe ngo hanyuma ngo n'amafi yo mu kiyaga agakamangana. Ibi turabibona mu kiyaga cacu, ngene iyo abantu batubahirije bidukikije, ngene mu kiyaga Tanganyika amafi ashobora kumererwa nabi. Mugabo Imana yerekanye ko no mu gihe abantu bagendeye mu ngeso mbi, no mu gihe abantu bagendeye mu bintu byo gusenga ibigwamana, ko ivyo vyago bishobora gushika no mu bidukikije. Nuko rero reka dusoze tuvuga tuti Imana yacu ni Imana yuzuye urukundo, mugabo ni Imana ihana mu gihe abantu bagumye mu bugaraji bwayo. Mugabo Imana iriteguye gutanga imbabazi mu gihe abantu boyigarukako, mu gihe abantu boyubaha. Reka rero dusozere dusenga Imana kugira ngo Imana itabare imiryango yacu, Imana itabare ibihugu byacu, kugira ngo abantu bagaruke ku Mana, hanyuma ibihugu byacu bibe amahoro.
Data turaguha icyubahiro, turagushimiye kubw'aya majambo y'ubugingo atweretse ingene uri Imana yihangana, uri Imana yuzuye imbabazi. Werekanye akarorero ubicishije kuri Hoseya ingene uri Imana yuzuye urukundo, uri Imana yihangana no mu gihe abantu bariko baraguhemukira. Mugabo tubonye ko izo mbabazi zawe hazogera igihe zigahera, aho uzotanga ibihano bikomeye biremereye. Mana, ndasengeye umuntu ariko aranyumviriza kugira ngo ahugarukeko. Turazi ko muri Kristo ariho turuhukira, turazi ko muri Kristo ariho duharigwa, turazi ko muri Kristo ariho duhungira, maze igihano cari kitutumbereye kikaduvako. Rero ndasengeye umuntu wese ariko aranyumviriza, ariko aragendera mu vyaha kugira ngo ahungire muri Kristo. Umuhe guhungira muri Kristo kugira ngo imbabazi zimushikeko, hanyuma igihano cagenewe abanyavyaha ntikizomukoreko. Ijambo ryawe riravuga ngo nizacu ntimba wikoreye, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri wewe. Rero Mana urakoze, nongeye no gusengera amahoro mu bihugu vyacu kugira ngo abantu bahe ukubaha, maze amahoro, maze gutera imbere gushike mu bihugu vyacu. Urakoze, tuguha icubahiro, tuguha kaze, inganji yawe n'ubwanyu bwawe bibe mu bihugu vyacu no mu miryango yacu, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.